kuba filime ziri ngaha mu Burundi ngaha bakina no gushika n'ubu benshi mengo ninde nyene za kera mengo ni murikiri kuri mengo ni ibintu bisanzwe tu ibaze filime gayi nabonye cover ngo filime yitwa ngo Ego Oya ngo filime yitwa ngo Ego Oya abandi kumva ngo filime yitwa Nginzira Gishinwa igishinwa Chinchao kisiguri icara ngaho sure Chinchao ni gikoria kubera igikoria ugomba uvuga ati icara ngaho bavuga ankola hama mu gishinwa Chinchao yani umeze neza nakubuze man ego man twebwe twihaye intego zo kugera ku byo twarondeye kuva kera man je nari mfise ishavuri yani twebwe twari dufise ishavuri komeye cyane man ku buryo bwaho jewe ubwa mbere kwanza nari mfise ishavu ryo kuba umusari n'iryo kuba umuririmbyi niyo mpamvu urane ibintu nambaye mengo nirukuye mengo ni yaba star. This is Flash TV. We shine to progress. Gute vraiment meze neza murakomeye. J'espère que meze neza. Je ndameze neza ndashima Imana. Kuri mikoro kumwe na Lynca yishimwe. Nkuko bisanzwe. Yatwa nta byinshi navuga kuri ico kintu nta byinshi navuga. Ni Flash TV 257 aho ndakombona kenshi bo. Murabona kenshi muramenyera cyane gusa mino ngiye kumenyera. Step by step. Voilà, kuindi nchuro idasanzwe, kuindi nchuro ndi kumwe n'umayinvite. Namwita umayinvite d'honneur, umutumire witeka idasanzwe. C'est la première fois je ndamukoresha iganiro ngaha n'ahandi nibaza. Rero niwe turi kumwe. Benshi baramuzi, yakunda kuraba ibiganiro breve cyane ngaha mu Burundi baramuzi. Yitazira MC Bombardment. Hajya niyo yitazira cyane sinzi. Ndi kumwe na MC Bombardment witwa Imvitinam. Yitwa amazina menshi reka tumwakire atwidondore kwanza kuko aba Fresh TV bashobora kuba batamuzi kuko nibaza ko ngaha c'est pas la première fois ou c'est la première fois sindavyibuka neza mugabo en tout cas reka twidondore bashasha tumumenye hama tubanda ndaguhaye ikaze ikaze ndayimhaye ayishuhiye cyane. Okay bon ndabaramukize cyane ambega iyo muragwaye ikaze uvuga gute murakoze cyane it's a second time ninjira ngaho muri Fresh TV 257 ubwa mbere twakoranye na Diko we ni kunshuri ya kabiri ngoma nkorane na Gatsoma n'umukobwa ngaha ngoma nkorane n'umukobwa ariko nibaze ko mumeze neza. It's your boy your favorite Abdish Bombardment nari mu king of animation, the master, the monster, the top there, the one and one special people right so I don't care who is doing better than me, I'm doing better than I was last. This versus me, what I'm looking for is what I deserve. Pick your own dreams and go after them so that when they will start you are the first one to notice. If you love my life, teach you that I don't care, I never stop when I'm tired, I stop when I'm done. Actually natinya ko muri bivye cyane natinya ko muhafeho cyane ku wavyumvise gute bazu nimeingia kama rapper au franchement c'est ko mu journaliste umwe wo mu Rwanda yitwa Yago yakunda kuvuga ibintu by'ivyo Yago yakunda kuvuga ibintu ganza urameze neza Abdish meze bien sana meze fresh cyane man nawe urameze neza Lynca ndameze neza watese sana man sasa ndabatari black uyu mudemu je duherukana yana 2019 atangana usigaye ugira Lynca je duhu atano dutama fise yana yaravyibushe sana wallahi sinzi ni kubiri franchement ntafise amatama ndanifise oya basi umumengura kibaje umengo bitama byabyize cyane kubera je yani hari ikintu bitwa ni revolution yani habaye ihinduka rinini tu nanje ndakubwira nanje ndamuheruka atambukanwa fisi nivyo besh ubindevu bundimandevumts gasuna ni yatsai mwamumvise nibaze yuko my goodness sinayiniteze yuko agira ijya presentation yani intro yanje ubundi abavyumvise neza bacha bamenye ubundi we tu abumvise ivyo ndiko ndavuga bacha bamenye uwo bari kumwe nawe ngaha tu the king of animation MC Bom yavuze MC Bombardment MC Bom MC ntari yo muji king of animation. Oh my goodness bro takubaha cyane
nange ndagukunda cyane turakundana voilà ndi kumwe na MC MC nibaze yuko nta byinshi novuga mugegeje no kumva introduction yiwe mucamuvuga uyu muntu ntasanzwe uyu ni umusore akiri muto nkuko mubibona under 20 ngo ni under 20 aje no kubimbwira inyuma ya kamera sorry ngo ni under 20 aje kubimbwira n'inyuma ya kamera je ni under 20 aje kumbwira ko ndamusumba ahubwo uyu mdemu nacinsanga Bega higa twasanze ndagusumba aho unsumba. Je twasanze ndagusumba. Okay sawa. Je ndumuye ndamusumba. Voilà, muramubona rero ni umusore akiri muto, umwana akiri muto umwe muri babandi bo muri new generation. Babandi bahura n'ibibazo bitandukanye. Babandi babitwa bari kugwembe, bari kwitangente bize ibiharuro. Kugwembe. Aha. Iyi generation ihura n'ibibazo bitandukanye. Tugiye mu bigeme canke tugiye mu basore bakiri bato uyu numwe mugwaruka novuga yuko bakora cyane n'ingufu zabo zose kugira ngo bashobore kuronka abashika yego man ni mu MC mu evenement mu plage hariya ku evenement atandukanye urumva MC bombardment hose mbandiyo yani ushobora gusanga twahuriyeyo inyuma y'ivyo asigura amafilm antwa muri introduction mubwiyageje kuvyumva neza munaza kumva nubwo usanga nyene abantu dukunda kumviza ndashaka gutahura neza babwire uduhigo naciye nije ndumanda 20 ariko maze guca uduhigo tubiri ngaha mu Burundi tutarakugwa n'undi muntu uwari we wese ngaha mu Burundi kubera kutabivuza none gaga mani numva shaka kumenya komeze neza jemeze bien sana kandi mani je numva nishimye cyane tu kuba ndikunda kubana kiganiro n'Lynca kubera Mwereka gukorana ikiganiro n'umukobwa harayize igihe kinini tu naronka n'iganiro n'imfizi ugasanga yene amaburu ni hatsari sana yes nariko ndavuga rero je naciye uduhigo twishi tuge dutandukanye tutarakogwa n'undi muntu wari wese reka mvuge akambere nije natanguye gusigura amafilime ngaha mu Burundi akona kambere kujya bumva ngagasobanura bari mu Kinyarwanda ukazumva zisiguye mu Kinyarwanda mu nani mu Kiswahili je nazinya gasiguye mu Kirundi bwa mbere ngaha mu Burundi iyi nane akandi kayigo ka kabiri nije mukinyi wa filime wenyene maze gukina filime full in English yose tukayikina mu Congereza ari jewe nazanye iyo ide hama nkaca ndayisigura mu Kirundi action film barayize bayita Zoganga ni mutarayireba warahomvye you miss this you miss out iyo filime ugerageje kuyiraba umengo irimo genre Wanza kona za filime z'abashinwa. Yani ni action film. Harimo ama kung fu menshi. Na kung fu menshi cyane umusije baranzi ndi mubindaguruka ndavuna no mu buzima busanzwe. Ugerageje kuraba tukuvuze kuri ako kantu ko wakinye filime ya mbere uri umurundi wa mbere wakinye filime mu Congereza. Uri sire yuko iyo filime izorabwa mu gihe Icongereza atari kirenga gaha mu gihugu cacu. Yani na basi ni nabisobanuye kubera yani twebwe je navuze ati ngomba nzane ikintu basi kitazoherera ngaha iwacu mu Burundi gusa tu kubera filime ziri ngaha mu Burundi ngaha bakina no gushika n'ubu benshi mengo nizaninde nyene za kera mengo ni murikiri kuri mengo ni ibintu bisanzwe tu ibaze filime gayi nabonye cover ngo filime yitwa ngo Ego Oya ngo filime yitwa ngo Ego Oya abandi kumva ngo filime yitwa Nginzira ngo filime yitwa ngo ngo mukaso nyene filime nyene nininde haburamo bakire ko kugira ngo usene ibe ninde nyene yuzuye tu full urumva sasa reje navuze ati sasa urumva izo filime izazindi ushobora kumviriza yani bitarakenewe cyane no kuraba nama image umva ntaho zitandukanye rene nazaninde twumvise ku radio sasa reje naciye mvuga ati reka nzana creation kiwanje my own creation kuva muri Abdish Empire ndavuga ati reje ngomba nzane creation yo gukina filime mu Congereza asha twese kandi muri iyo filime Zoganga nta muntu ari above 20 arimo twese turi aba under 20 majama make no gwaruka nyene gwavuze ati tuje hamwe dukire akantu kacu kadasanzwe tukuvuga rero dukine mu Congereza harimo umwana w'imyaka 7 avuga Icongereza neza cyane man hama rero twebwe
twashaka ko tuvuze icongereza ujya munyamerika azokumva ivyo tukuyani turakina aho wo mu hariya hehe mu Vietnam mu Tanzania he azokumva ivyo turiko turakina rero twashe tuvuga ati none abarundi bacu bobo bazobitahura gute impamvu nanje ndahari kugira ngo ndayisigure mu kirundi iri kuri YouTube irasiguye mu kirundi narayisiguye mu kirundi ifise subtitle mu congereza yani twebwe tuvuga mu congereza bigaca vyaneka mu congereza kandi hasi hama rero nkaca ndabisigura mu kirundi kugira ngo abarundi nabo yani batahura ivyo turiko turavuga tu kandi rero target yacu twari tugamije ibyarakuze tukubera muri statistique ya ama views ukuntu bagiye barayagabura ibihugu ukuntu bagiye barabiraba abakoresha YouTube bashaba byumva cyane harimo abanyamerika USA harimo Vietnam harimo nibihugu hafi nka bitandatu navyerekanye kuri Facebook page ndabivuga ati icyo nashaka nagishitse ko nashaka yuko umunyamerika azoraba iyi film agatahura ivyo turiko turavuga en plus akanamenya ati filme niyo mu Burundi niyo mu Burundi nyene bimeze nkuko nyene tu target yacu twayishitse iyo rero niyo ntego yacu apara gukina filme zirera ngaha mu Burundi oya zisoka imbibe ku buryo man ni support me wallahi bro tuvuze kuri kajya kantu ati abongaha bakina nkuko umengo bariko bakina ni urumva nyine ngerageza kuraba nibaze yuko jewe ntabavugiye sinavuga ko sinumuvugizo wabo ariko ngerageje kuraba de ma part baraba juste ikintu gishobora gutahura n'umurundi atarasuba amahirwe yo kwiga ashobora kuraba iyo filme kandi atahura mugabo wacishuye mu kuvuga yuko ayisigura nayisiguye mu kirundi tu 5 kuri 5 kandi neza cyane manager sigura neza cyane baranzi sigura neza cyane pe urasubiyemo kabiri cyangwa gatatu uvuga ngo abanda 20 under 20 aba 20 jewe umanda 20 no mu mwedo 20 ofise imyaka iri munsi ya 200 James 18 19 Nyose jewe tu usije gusa yene ko je ndi ncabwenge cyane namaze amashuri akiri kare araize getu ndamaze okay basi ari umweshuri afisize sunamani muze mwebwe amashuri nayahejeje mfise imyaka nayahejeje aheze umwaka umwe warize university none university nta kuntu nakumwe no yiga kubera okay reka tujye kuri iyo filme gatoyi abakinyi bakina icongereza byarakoroheye mu gihe tuzi yuko mu Burundi twiga système francophone la majorité uretse ko hari habiga système anglophone mugamo la majorité tuzi ico igifaransa wewe byarakoroheye kugira ngo ushobore kuronka abakinyi icongereza byoroshe ku bantu batabizi je mpamvu mutumva mvuga igifaransa cyane ni kuba je nize mu cyongereza man hama rero kandi abantu turiga umuntu kumubwira ati uzo repete ibintu biroroshe cyane man kandi imvyeti nyinshi ziyazi cyongereza cyane tu hariya mwinga ni ntara ya kabiri mu Burundi bavuga icyongereza cyane tu nimba utabizi ya mbere bavuga ni Bujumbura sinzi nimba bitahindutse nimba bitongerekanye ya kabiri ni Muyinga tu sasa rero abantu bahariya yani bavuga icyongereza cyane rero byaroroshe cyane kubera nije nateguye filme nije nazanye ico cyumviro ndavuga ati reka dukine mu cyongereza nije nayanditse nije nababwiye ivyo baze barasubiramo tu kandi byaroroshe cyane nivuze imvyeti ubuvuzi hustler sorry abantu batumva ndiko ndavuga imvyeti ni imvyeti dufise ni filme twakinye bita imvyeti na Musasumuroville sasa ari iyo mvuze imvyeti mba mvuze hustler yani ujya muntu akora cyane mu nzira zose zitandukanye kugira ngo agere ku kintu yifuza tu MC Bombardment intari mu King of Animation Rights okay geza nakwishe no kumugaza uragerageje kuraba physique yawe n'ukuntu ukora n'ukuntu umeze nibaze ko atamuntu yoshobora guhya myaka niyo mpamvu nabaje parike zitesco ofisi yo myaka uvuze sorry ninasamaye nindiko nivuga ati kubera kutamwe ko naberewe ayise man ndiravye ndavuga yes man nambaye nabi turacari kumwe nika kandi ivyo nivyo kuzurira kandi Chris naje ntabimbwiye nabikubwiye kamera masina yimubwiye sure ntavyambwiye sorry ngira nayimubwiye nkeka nani tutatangwa ikiganiro tutatangwa nje nabikubwiye wait
navyo nibuka niravye ndavuga ati mine nambaye neza kubera kutambwiye iyo nzigo Lynca ntiwayihorana wewe jewe nakubwiye turacari kumwe asante sana sindabivuga ariko sindabivuga katsubandanye voilà nari ndiko ndavuga ati ugerageje kuraba ukuntu umeze physique uko ukora nuko umeze mu mibereho ya misi yose nta muntu ashobora guha imyaka iri munsi ya 20 rero niyo mpamvu nabibaje para curiosity okay man barabibona Jeff n'agasura kabana man okay nizo ndevu izi ndevu usivye gusa tuwe ko nameze ubwanwa mfite imyaka 14 jewe tu bwaza ngaha nyine ndabubona 14 tumera ubwanwa hakika twebwe imvyeti okay iyo kenshi abimva uvuze ngo imvyeti bacha mu mengo wamuvuga imvyeti uriko uravuga statistique muri YouTube bavuze ngo aba Vietnam abanyamerika kwe kukunda kuvuga ico gihugu cyane oya ahubwo sikuvuga ico gihugu cyane ahubwo gusa byahuriranye nyene kubera muri statistique nuko ntafise nani nga navyekanye kuri Facebook page wanje Abdish King of Animation Facebook page wanje navyekanye ati intego nashaka ndayigezeko muri ivyo bihugu rero mu bantu bakurikiranye filime zoganga na Vietnam irimo yani kuguma mvuga imvyeti ntaho bihuriye no ku niyo nani nico gihugu ca Vietnam cyaragira ko hagira publicité oya so usanga caraguhembye nta wamenye oya nubundi carampemvye kubera abantu baravye irya nani irya filime zoganga bakareba kuri YouTube bari hariya mu Vietnam umva ni nk'igihugu nyene n'imvyeti zahari imvyeti mbe abantu hariya bari muri Vietnam hari igihe usanga bitwa imvyeti ntuze okay mu Burundi abarundi sasa Vietnam ubwo si imvyeti ganuze aha sinzi tu katubireke voilà ndikwe n'umusore uyu musore ndamukunda cyane gusa sindaguteye crush cyane ndamukunda cyane turabizi kandi je ndamukunda ndamufana ndamukurikirana cyane niyo mpamvu namumazaniye kuri Fresh TV kugira ngo namwe mushobora kubona umusore vraiment uko n'umusore ari muri babandi dukunda kuri Fresh TV babandi twifuza ko batera imbere babandi bakora cyane arimo babandi tuba dushaka yuko baza badupartage baza badusharinga nuko nyene urumva twebwe ubwa mbere baratugaye ngo ni kubera iki ngo twebwe ngo hataboneka ngo umuntu ngo yosigura film yosigura film mu Kirundi mu gihe mu Rwanda hari iyo baroki bagiti ba Sankara bayanga nabande bose mu Tanzania bariyo naho ntabazi gusa namanda zumva zisuguye mu Kiswahili nahandi zisuguye ahandi ariko twebwe bakatugati nani kubera iki mu Burundi hoho batasigura film mu Kirundi ntibazi icongereza ntibafise ivyuma ntibabishaka ntibavyirengagiza ni kubera iki je nange nacu mvuga rero okay reka nange yani ndazisigura natangwe gusigura film mu mpera za 2019 urumva nikera gushaka kanyumva je siniga ntishika intege tundi mvyete ayeya bombardment Abdish niyo mazina yanje nyakuri tu okay uzindimi zingahe inzindimi nyinshi cyane man je ndazi icyarabu assalamu alaikum ndazi ikirundi murameze neza ndazi atata mukirundi bavuga murameze neza murameze neza mumeze neza hama ndazi ikinyarwanda ntabwo mbizi tu hama ndazi ikiespanyol la casa de papel gracias ibinibindi la casa de papel bisigura la casa de papel bisigura ndabivuga se okay reka manze mvuga indimi zose baza kumbaza ivyo tatahuye atata mukirundi wavuze ati murameze neza barabitahura okay muki espanyol mu la casa de papel ni man est okay reka tubandanye hama igifaransa je sais hama igishinwa igishinwa chinchawa kisiguri icara ngaho sure chinchawa oya sorry chinchawa bivuga umeze gute sure sorry yego kwe chinchawa urisi chinchawa ibintu nk'ivyo urisi ahubwo nayo nihenze nagomba ndavyitsanye n'igikoria kubera igikoria ugomba uvuga ati icara ngaho bavuga ankola hama mu gishinwa chinchawa yani umeze neza navyo nuratanga navyo waruzi ako kanuzi jewe nse ko kazu n'abantu benshi cyane nako waruzi Lynca uko nanangusha wallahi man chinchawa guys bazamvuza reka mu comment chinchawa ni shito tu ndakwica chinchawa oya si nigishinwa urakizi gishinwa mbwira bavuga gute mu gifana genre mu gishinwa bavuga gute merci
Merci bavuga reka merci urumva nta muntu amenya byose ndagufasha bavuga sishoni oya sishoni sishoni ni sishoni okay mbo sinzi ko just yani sinkunda kubesha cyane tu merci nimba yo bari iyo uvuze je merci sindayizi man twebwe baswigisha amavokabulaire tu ati utu wumva rero mutwe tu vocabulaire ako kambye ushobora gusanga katarimo guys antuka mwabikurikiranye haje kutubwiriza ndimi zose ko azizi none comment ushobora kutazi kuno bavuga bonjour oya basi ni nkuko wombwira ati navuze gifasa ndakiza ariko ni nkuko wombwira ati nk'ikintu mu gifasa sinakubwiye bacishwa gute kandi nakubwiye yani gifasa ndakizi tu ni nkuko nawe nakubwiye ati igishwara ugasanga ntukizi kandi ari kirundi kandi nawe uri umurundi tu ariko nyene bico bigushaka kuburyo na merci ubutazi ngene babivuga mu gishinwa urumva rero hari ibintu yari tuba tutazi kubera umva basi ngene gishinwa aho igiciro k'Espanyol mane baciga twe twacize basi batwarikiye amavokabulaire bagaca bayasigura tu mu kirundi merci mu k'Espanyol gracias urashobora kumpa mu k'Espanyol urashobora kumpa mu k'Espanyol urashobora kumpa urashobora oya inzi ahubwo impa kandi nikane nk'uburika so abafana benshi baba mu Bushinwa no kuvuga bazi igishinwa so abafana benshi babaye muri Espanyol babaye bazi k'Espanyol rero dutera cyane yuko ushobora kuba izo ndimi utazizi izo ndimi yani sinazizi neza tu gusa ndazizi ugomba gusigura filme iri muri ico kirimo ugomba gusigura filme iri mu gishinwa ubigenza gute mu gihe atagishinwa uzi yani ari igishinwa ariyo ico bitwa subtitle munani mu cyongereza mu Kifaransa ni sous-titre mu Kirundi ni musi ryongana rikuru bavuga gute mu Kirundi musi ryongana rikuru aha si ryongana rikuru yo hama rero niyo ndiko ndasigura filime ziri mu gishinwa amasubtitle abari mu cyongereza yani atari mu cyongereza iri mu gishinwa gusa sinayisigura kubera no ngoma mbesha abantu kandi sinkunda kubesha ndiko ndasigura amafilime niyo hageze ndiko ndasigura amafilime bakavuga ikintu sindacumve neza mu cyongereza ako numva no babesha abantu nofuma yani nshano matu yani kugira ngo sindabahinde niyo mpamvu ntajya wambwiye igana ni merci mu gishinwa ni inzi ibintu byinshi bishona nagushinda guhenda mugo navuze sinoguhenda tu navuze sindakize kweli ariko nk'inyunganiye nko kunganira umuntu asigura genre ku mafilme ko yuko basigura amafilme y'isi yose gusa yuko bazi indimi nyinshi urumva ko iyo ari catastrophe ni wiki mu Kirundi urumva ko iyo ari like Jenize mu Cyongereza maze muzamana uravuze ibintu mu Cyongereza je sindabitawuramutse bisaba avuga mu Kirundi aho mu Cyongereza avuze ibintu mu Gifaransa Jenize mu Cyongereza kwe okay basi genre basi ikintu atari ciza uvuga byosaba mbe ndimi nyinshi par exemple urazi yuko nabaroki igifaransa w'igishinwa aho ikindi ataco bazi man bazi Cyongereza gusa tu niyo subtitle nakubwiye man subtitle turafise ukuntu dushakasha duze gufuta tukazikura ko ntimuzibona kuri ekran donc kuri Netflix mucamuzi hariho izi soka ziri mu Cyongereza gusa foreign English hariho n'izindi ziza ziri nk'umu Espanyol aho umunani hari nigera kasete papel igeze gusohoka iri mu Espanyol sasa rero muri kijya gihe ibifite subtitle mu Cyongereza nabaroki niyo nani bagira nabagiti bose nta muntu numwe azigishinwa muri banuzi abaroki bose bazi Cyongereza gusa ata subtitle bafise mu Cyongereza ibyo bintu ntibabikora man wewe watanguye ryari gusigura film mu mpera za 2019 tugomba twinjiye mu 2020 mu gihe ari ibintu vya mbere rero utanguye mu Burundi nibaze ko utabimenyerewe cyane ichange stand zagushikiye uravuga ati vraiment ngaha vraiment yani ama challenge yanshikiye ubwa mbere na filme yani film natanguye gusigura bwa mbere yari impinda bayitwa Rebel ya Prabas
rero yo yari impinde kandi niyo nagoma ntangwe gusigurira ko yaranguye cyane kubyo bwaho numva ni ibintu sino bishobora tu kuba je natangwe sigura uturirimbo ndimbo yambe natangwe gusigura ni ya Ariruka Iglesias barayizi bayitsa Hero. Watch you dance if I ask you I can be your hero. Iyo nyine yo natangwe gusigura uturirimbo tundavuga rero eka rero sigure tu ni nani ni ntuze ifilme rero naho numve ndasigura ifilme rero cyangwa gusigura impinde ash byarangoye cyane novuga nasigura bakansiga nkasigura bikancanga bakanyene sinzi tu yego mari byangoye cyane ndiko ndatangura nyene ni challenge ya mbere washe muga ico kibazo ntikihura naco ivyo ni vyakera muso ubundi mubi no kwica no kwica nakwisha nawe no kumugaza je ndimvyetwa MC Babatmet yoba nta kantu kavyura ubwenge yoba fata turavuga akarukore cyangwa utuntu nyene twako yewe ego ndarengana mani je mu mizima mutse mu mizima je ndi yani nitwa abdish hari bagira abasha ku ruhande sinzi okay mani je yani sifata n'ikintu kimwe yo mafati ikintu no basara nkeka jewe bro n'abantu bavuga je yo mafati inani ngo nkeka ngo ubwo ngukungumeze ngo nyene ngo mfati ibintu sifata n'ikintu kimwe musa je rwazi ubwa mbere ngomba ngene ku stage ubwa mbere natangwe n'umudanseri man ndatangwe n'umudansi bavuga ugomba ugende imbere y'abantu barenga amajana 2 man bisaba ube wateye akanumutse ndavuga je sinayana kantu nakamwe ngoma ngende ndebe byase tunyene nta kundi ndasebera imbere ya none ndagenda bwa mbere kuri stage na twatamba muri Future Boys team niji kandi nende iyoboye yani twagiye kuri stage twese harimo abamizima nk'abane n'abandi babiri bagize atari abamizima twagiye rero kutebe nkuko yatwanuye amazi gusa turatamba abantu barasaramane kuba twaraguruka ku dance z'Inyamerika manje je ndi mu minsi ibintu byiki cyane upinza Michael Jackson para kuvuga Michael Jackson wewe kuri Michael Jackson wewe yitera imiti je nagenda ku stage twaraguruka mani mu inga twarabambiye twaseruka tukagenda mu Tanzania tukagenda mu zindi ntara tukabakubita mani sasa rero nana kimwe mfata nyene izo niko umuntu yimereye tu nikujya kuntu nyene umuntu mubona mengo nyene ariko umuntu yaremwe nyene kujya kuntu usanga umuntu Imana yamuremye yitekerereje nangi Imana nyene yandemye nyene nsara nkuko mane nyene nguruka tu nta muntu yagahubwira kumuruma babimbwira benshi mugo si byo mane nta n'ikintu nakimwe nyene yinwa tu agafansa nyene shaka usanga utunwa mu mpisho gyan tubibane nkuko kacuva muhira wa warashe ukacuza umwana ngo niko ameze kumbe afite utuntu yifatira mu mpisho simfata ikintu nakimwe mane je baranza kana under 20 kwe ibikundira amakengi under 20 wa nta makengi tsaye James agasura kabana barabizi bo twiganye je gusa yene nuko yene na fastishije ibintu byose cyane tu mwisho ntwigeze temuka mwisho sinjesi notemuka mutsa je ndi vyeti nta vyeti temuka wo buri mubi reka ku masitati ya Bamurehereje niho murambona kenshi ngo abakobwa baramukunda ntawe ntabakunda je ndi single cyane umutsa mugo nakunza abakobwa bwa mbere ngaha ndanabafise ngaha aba yani ubwa mbere nakunze mugo singoma sigure cyane mugabo mani jewe tu urazima ni handitse Abdish izina ryo gwanje yiwange nyakuri hano hariho Mary hariho na Aisha abona ex bawe yani harimo inani tutuntu dusigura ibintu byinshi cyane mutse harimo umu ex wanje nyene namukunze nenda gupfa mani niwe mukobwa wa mbere nagize ndarira mani ndakura musozi kwe niyo mpamvu ntinya n'abakobwa ahubwo reka kunyegera niyo mpamvu je ntinya n'abakobwa cyane mani sasa wabone ngene vyagenze je kubera ndatinya gukundana cyane kubera nkunze nyene ndapfa nyene tu kubera nakunze umukobwa ngaha umwe muri aba babiri namukunze arampeba twahibanye yampevye rero nararize nyene ndaguciriyemo wibuke kuri manda 20 ndi manda 20 kubera vyabaye mfise nka 17 oh my goodness aho seze nkuko nyene ndariya mani ampevye kwe nyene ndavuga je kwe ndapfuye tu yampevye si ibintu yampevye mbe bashampebike sindavyuka cyo umugabo gusa yesi namuvaga mani sinari ndabizi ibintu byo gukundana canke byo kuvanga tuhiga no hino je gusa nyene abakobwa bankunda ari benshi cyane je gusa nkavuga nkunda umwe kubera nabatinya mani navuga je nkiruka nkakura amosozi rero niwe mukobwa nakorera amosozi umwe muri aba babiri ariko harimo uyu Aisha
harimo umukobwa umwe wo ku ruhande ariko Aisha na mama wanje yitwa Aisha tunga nyene rero sasa biba byiza cyane mani iyo umuntu agukoreye ikintu ciza cyane kikakunezera ntumwirenga ngageze aho ngumushire ku ruhande mani nyene ukamumushimira uvuga ati warakoze cyane tunaho byagenze kuri yawe bikagenda nkuko nyene umushimire cyane hajya wewe byari gushika nyene ukarizwa n'urukundo jewe narize mani nakurira amaso n'impamvu ubu natinya gukundana ubu ndi single hafi imyaka 2 irenga mani uafite care afite induru kuba ko gakunda care umve Lynca utaneze utwo dustomasi kandi ubu yarabatari yindi zira ngo ubu ngo dustomasi ngona wumva bavuga yani imjeti numva dukunda kuvuga ngo nagastomasi tsunga kujya babwangi baby ngo umwana tuye hari yayi muhinga imjeti zivanga nagastomasi ibintu nk'ivyo cyane tsunga uyu muhungu rero mane je buranzi gusa je ndatinya abakobwa mane nubona ko nakari nasa no kugwa mu nda nakobwa kugwa guys yanguye mu nda je ndatinya mane ntabeshe tu ntakunda ntatinya abakobwa aho kantu ni sidakemeye mane urazi ko abantu je twigana barabizi cyane mane n'abantu banze tukuva kera je buranzi ndatinya abakobwa cyane mane ndatinya abakobwa ndababonye apano umuntu wari wese nkuko nikujya kuntu wewe wisanga ikintu nyine tunkuko nyine ndatinya abakobwa nopfa uyu ukuntu uwo twafatanye kera tukira abana tu bidugiramo nyine tuvuga dukundana byatanguye turi abana nyine yego kubica bidugiramo nyine twisanga twakundanye tuguma tuvuga byo gukundana turamuvanga caraguhebucurarira je sinamuvanga ahubwo we yiyumvira ko namuvanga kubera abakobwa je bankunda cyane we akavuga nyene je no kuri kwimura sinda kuvanga nkavuga je kweri nyene yo akanka kwemera man je nyene nca ndavuga yiwa acaguma avuga we urampenda we yanyita yanindi nando mubesha mugabo sinamubesha je we Lynca ndavya akagafesi ubona kobesha man agafesi kange karagize nikabesha cyane tu nana ubu ntukiresha kandi uribuka ko yigeze kundesha okay mbo uyu mukobwa we murabona uyu mukobwa je namwegereye umugabo mbere nyibanga ahubwo mbega vyahereye Lynca no kuri kumana mbega umve ndabwira ahubwo niki cyatumye tutayibandanya kubera je nacitse intege kubera wambwiye ngo ntubirimo cyane man nacitse intege kubera umukobwa amaze nyene nagukunze Lynca kera bwa mbere uyu demo twahuriye mu 2017 bwa mbere kera cha dusubira amambe ha mu 2019 au duhura nyene twese turaba journaliste tugenda gutigita kuri Wiz Design nyene yasoye ndirimbiraho sasa nje namufata mani nyene turahura twese turaba journaliste ndavuga ndamwatake mani ko yamurabona nagatsumatsi kameze neza cyane man yana umukobwa mwiza cyane tunyene je naciye mvuga nyene namusavye nomero bwa mbere ndabivuga byose ntacyo bitwaye kubera nta bintu byibanga birimo namusavye nomero nyene ndashika muhira nyene ndatangwa tukumuvugisha mugabo we yambwiye ngo ntabirimo man nikavyahereye hega Lynca mbega kwanza aho ibintu byo mu rukundo biza imbere ya kamera bigeze gute kwanza kibe nibutse ko Andrade hama ndabikwibutse uyu mukobwa maze je namudraze kweri kandi ubya Lynca sinakubesha cyane yani je sinkunda kubesha cyane tu nimba nakubwiye ndagukunda burya nyine ndagukunda cyane man ubona abona bwe ndabakunda bose ndaca bafise ngaha ku mutima mambe ngakunda oya wewe wumva ntitwakundanye kubera nawe shaka anashaka none wewe wankunze none uvuze ko abara wakunda nanje yaba warankunze wari kumushira ko ngaho kazirantembera okay badaya ni ndanda mani ndagukorera akantu basi badaya apana munsi wari kubikora atavyo ndinze kuvuga kamusane wanca nayo kuvuga basi urabona ni impamvu je ntabikoze nta gushize nko ngaha ni kubera basi tutakundanye tu kubera je nakuyumvise muravuga ndakwegere tu kandi mani atavuga ngo vyabaye vyigiye gitoya namutwaye pole nyene naje kumupropose hanyuma acaranyankira mani nyene nababaye cyane nubu ndacababaye nyene ariko ntaco tu mbe uri angupre Lynca mbe ubigakaje bikwibukije uracabaye kandi agenda bikwibukije oya nyene nababaye kubera urazi iyo wifuza ikintu ntukiro nk'ibirababaza cyane mani nyene tunacho mugabo uri angupre Lynca mbe umusubira ndashe none
ubwo musubondesha oya je ndi singo nakubwiye urabizi kandi sivyibanga wewe uheje kuvuga ko utinya abakobwa nanje je suis une fille yakaro ntinya rero tubandanye ikiganiro oya urumva yani abantu dutinya gutandukanya umuntu bavuga ishamba utinya kubera wabonye ikintu muri iryo shamba sasa rero nkawe sinovuga ndakora gupaka akanya kubera nkaho dukora ibintu bimwe dukunda guhura n'ahantu henshi cyane tumane women sorry yo ndakunda kuvangamo ibintu by'ivyeti sorry sana ariko Lynca nyene reka ndakubwire ukuri mane sio blague kandi okay barakoze kuvuga ati bino ibintu byo ku makamera kenshi ngo babiteguye tu abo bakavuga ngo bijya ngo babipanze inyuma ya kamera no kuri kw'Imana nta kintu kimwe namubwiye umukobwa mane tugire ngo tuze ngo kuvuga ngo muri kino kiganiro abo gusa gico nagomba ndamubwire manje maze imyaka irenga 2 ndi single man sasa mu majambo make oya mva ndabwire sindi muto kubera umu under 18 ni wabari muto yani uri above 18 uburi kuze tu sikweli cameraman sasa leo bana urabona Lynca ndakubwire yani misi umwaka ni misi 365 yani misi irenga 8 man je ndi single tu atamukobwa novuga tukunda namwe nawe je ndabivuga ngaho nta numwe hari yaza gushavura avuga ngo ngaramvanze niki mugabo Lynca nukuri kumana kiragiye nabivuze ntari imbere ya kamera nkeka wabona nkeka sindi seriye man ubu tuko turarebwa n'abantu barenga isi yose tu n'umunyamerika n'umushinwa arika araraba kuya YouTube irabwa n'abantu benshi cyane jema reka tuwe seriye tu kidogo Lynca mani jewe kweli yene umunsi wa mbere ndakubona ngo masubire ndamubwiye man na kubera ibindazi nayo mubwiye tu bwa mbere in box duhura bwa mbere muri Medis Nef tu mani umukobwa mwiza cyane tunamubonye bwa mbere duhura twese dufise amamiko tupambana kuri Wiz Designer tumwene nako tumwirukanka ko avuye muri Black FM ndavyibuka man twese bari kumwe na Nice Sky basoye ndirimbo nani Nice Sky yari gusa yari nane bayitwa sindayivuga ingene bayita ariko kiriya gihe nyene je nagukunze man ukuri kumana sio blague nyene nakuravye ndavuga ni mukobwa mwiza tu nyene n'ukuntu usanzwe umeze neza utavuga ugari ku bantu gusa nange nyene kuba nyene nkeka narakabogari uravye n'ingene nayo nambaye ngiye niyo mpamvu tansuzuguye nkeka tu reka gutwenga man yani ndi serious tu ubona nkeka ni blague man niyo mpamvu abakobwa benshi kubera muramaze kutwiyumvira twebwe ko abahungu ko nkeka twoba turi anani ababeshi nkeka tu kubera yani kubera nkeka abakobwa benshi bamaze guhemukirwa n'abahungu benshi bacha babona cyo abahungu twese tumeze cyo kimwe nkeka kandi bibesha man jewe abantu benshi banzi jewe barazi ko nkunda kuvugisha ukuri tu yani uyu mudemo maze je namukunze tu nyene bwa mbere Ndamukunda cyane nyene abantu ntibazi ko tuvugana no hirya mugabo turavugana kandi si bwa mbere duhuye yani dusanzwe twahuye kuva kera sindagupropose ngo ndikuye ngo ndakuboneye ngahene ngo cenge ndakubwiranye nakubuze man yego man sorry abara sorry nyene nashaka ndakubwira tuko nagukunze man kandi je nimba twinze tubivugira ngaha live bavyumva abana ni bari baraturabari bisaba basi nimba bihera birere ngaha nyene aho nimba bibandanye ukundi mugabo wabimbwiye man kubera n'ubu maze nyene ntiyambwiye inyishu nyayo tu nyene naramupropose mu gusa yaguma mbwira ngo rindira ngo reka newe wambwira ngo iki ngo reka ngo rindira ngo tuzabivugana ngo hanyuma ngo tubivugana hanyuma ngo ejo ukukambwira ngo ugomba gutegure ngo ikiganiro ngo aho washaka kunyikuriye ku mana je ndi seriye man kandi ubona nkeka ni blague twitanje ndabikubukije urabinyikuje kandi bicibiye ngo mbakunda bibandanya tu kandi abantu ntibari bakeneye bavyumve mugabo je biba ngo ndabivuye kuri je na ifise tu na private life ifise jewe tu ubona Lynca sio blague man ine je nawe kuze kandi okay niba vyo kunda wobimbwira ahanyene live kubera nange ndakubwira ndabikubwira live man ndakubaza warankunze ushaka ndakubwira ibiki nanje okay mbo
nyene umuntu uramubwira warankunze kubera nta nyinshi iri clear wampaye man urabona wewe waguma unshira murarante uvugi umbwira ngo gacumbwira ngo bega ngo wewe nyene ukanyibagiza ukabinyibagiza man urabona bashanga yimuzi ko karambesha n'ukuri okay okay abantu tumeze gutandukanya tuyovuga ndiko ndamubeshera nyene mwebwe ntimwoharira kubera ntimubizi tu kubera ariko jewe mani nuharira jewe kubera ndabizi mani je sindi ko ndabesha tu aho abantu bavuga babona nkeka ni kubesha mugo si kubesha mani je nakudraze mani uranka nkeka wabona nari nkine mutosi nari imbefise ubwano bwa mbere twabura ubwano ntibwari bwakure nkeka wabona nkeka ndi umwana tu ariko si umwana oya when ubizanye kandi je ndiseriye man bro jewe ndafise musheri Amin yeah entre non c'était en 2000 je crois en 2020 non c'était en 2021 c'était en 2021 entre 20 et 21 sakari kakira kana uramwumva bon il était encore enfant kandi ivyo nibaza ko t'étais pas sérieux hein aje avuze ngo iki mu kirundi ntiwari sérieux genre ntiwari kiragiye nakubwira sinayiseri ubu ivyo ndamaze kuvuga sindi seri bon ubushaka kuri sérieux muga hirya gihe ntiwari sérieux okay mbo yani abantu tubona ibintu yani gutandukanye ushobora kuba wabona sinari seri ariko je nari seri man nukuri kw'Imana none kwe kubimbwiye mu kiganiro kandi ivyo utari wari kubimbwira so bizanye none nende bizanye none ucuvyibuka je ndavyibuka abantu bose bacamenya n'ibintu wambwiye niwe twahuriye none wese niwe uvuze ngo kandi ngo yuko ngo waringeze kunjira gatsinye nawe okay ubivyibutse nange cenda bibabwira kugira ngo ucibuka ko uciye kwinani ucibuka ubundi jewe mani nkuze bankuze tu none abantu bose nakubiko nabakunze ubona urukundo rwahize nabo nakubwe nawe ndakubura nawe nakubwe ndagukunda kuvuga uvyashije bihere hariya tu oya kubera abantu dukunda gutandukanye kandi abantu yene urukundo barufata gutandukanye urazi abantu kenshi ubundi urukundo baruhaye nova gute amasignification atandukanye ukumva sama signification abwo ni ibintu nyene bisizamo ngo uje ngo nagukundiye ngo ingene ngo twenga ngo nagukundiye ngo ingene ngo urabe neza wo ngicyo ryawe kandi burya mwana urukundo rwanyago tuyani ubundi urukundo nta mpamvu rimwe rwakabaye rufise mani kubera urukundo ni ikintu tuwe kikuza mu direct utaciteguriye kandi utagipanza atakintu kimwe nyene wavyumvira kukumva ikintu kikurimo indani mani we uzofate nk'umufana wa Real Madrid mubwire ngo afana FC Barcelona ntibibaho ni nko kumva ngakayabo ngo vyabaye umujama hamwe n'imbeba yani ni ibintu bitsabaho cyane man sasa ni ndiko ndakubwira urukundo ntirufite nyene impamvu nimwe tu we wavuze ngo umwana ni kubera ubwano si kubera inane man si kuvuga umuntu afise ubwano abakuze man aho umuntu adafise ubwano aba ari umwana tu oya si ntibivuga nkuko kandi hariya kandi twahuye nawe wavuze ngo nawe umwana nawe ntuhangana nkuko tu nanje nankira umwana twese turi abana tukica abanyeshure kandi ni bon kwa twahuriye mu kazi actually il est devenu trop sérieux ku buryo nanje reka hariya n'ubwoba tonto sawa tu sérieux là amanje sérieux mutsa kandi yani okay sori ku bantu tuvuze ibintu bitabaraba bibaye ngombwa ko ndabivuga tu ibintu byose oh my god sorry sana sawa nacu bandesha mu kiganiro nacu tu sawa nacu tu aravuye muri moto reka dusubire mu byo twari turimo aho bombardment munani twarimo bombardment akabazo ka curiosity bombardment akunda curiosity bisigura ngo iki akabazo ko kamakenga kamasiko bombardment akunda umwigeme ameze gute yani nabivuze man
Nemeje kubisobanura mu kanya mani. Yani urukundo ntirufise impamvu nimwe tu. Na mpamvu yani je sinovuga. Mu by'urukundo ngakunda umuntu. Nyene no pressinga. Nyene none umukobwa umuntu wa mukunda utamwiyumvisemo yani uvuga ujya muntu namukunze kubera namukundiye iki niko warashitse kukumbaza nkunda umukobwa ameze gute. Sasa rero jewe sinkunda umukobwa ameze gute ahubwo jewe umutima wanje nyene niwo uhitamo tu apana jewe ngo mpitemo ngo mpisemo nguriya uriya kubera ki ntabwiye uyundi nakubwiye wewe ndavuga ndagukunda tu je mani sinakubwiye ndagukunda kubera aho uri mwiza canke ingidi canke ikimani aho matama meza tu nyene je navyumvisemo ndavuga nyene ndakubwiye tu mani ko ndagukunda yene ata mpamvu nimwe ngo ndagukundiye nginyuma ngimbere ngo ikiya nyene urukundo je gwanje tu nta mpamvu nimwe rufise nyene ndavyisangamo nkumva ndagukunze tu. Il est devenu trop sérieux, Karabaye. Oya sindi sérieux tu. Aïe. Vous voyez ça vraiment? Bro. Kandi uragerageza nuvuga icongereza au ikirundi kubera ikifaransa je sindakizi umutso. Tonto gusa nyene nabo sindatahura yuko wari sérieux gusa. Tonto. Avuze ngo tonto bani. Tonto. Genre, ndakunda kuvuga tonto kwa bro, c'est la même chose, non? OK. Rero hama sorry gatse ku bantu batarareba filime zoganga baregende bayiraba imana. Ni filime nziza cyane ifise intego ifise histoire nziza atari ziga ninde w'umurikiro kuri action film nziza cyane kandi bayiraba nazige ziraryoshe uko ziga ziraryoshe kandi abantu baze kunda kubera ziba zirimo impanuro nyinshi zadukiba je ndiko renda vuga rero je ndiko renda vuga irimo impanuro yani je ubwo ikintu je nanshatse kuvuga yani tuve hamwe tuje handi apana tugume muri vya bindi nyene man apana muri deme ninde yari hari tugeze muri deme 20 kintu kimwe kirahinduka man sare mu mareresi yacu dufise guhindura ikintu gikomeye cyane man niyo mpamvu rero jewe navuze ati jewe ngomba nzane action film nziza cyane zimeze neza niyo mpamvu jewe nkunda Nsoro Liberty nkakunda kandi na Estime abo nibo ba acteur babiri bonyine jewe novuga nkunda ngaha mu Burundi abandi bose baraho no bicarika Baghdad bibaye ngomba ko baja nko mu modoka urumva sasa rero je abo ndabakunda kubera nibo bashobora kubona ukuntu basi twoteze imbere film zindundi zikagera ku rwego rushimishije jewe mu bantu bateye intege Nsoro kugira ngo agarukane iya filime yiwe Nsoro basi mu bantu bateye intege Liberty kugira ngo agarukane iya filime Nsoro ubu ikombi garuke jewe ndimo tu namubwiye ati man iyi filime Nsoro nizo filime dukeneye cyane man wallahi nayo mubwiye Nsoro yovuga nayo mubwiye namubwiye ati izi nizo filime dukeneye cyane man bring back Nsoro please nyine ndatakamba kuri abantu bamaze kuraba Nsoro n'abantu bamaze imisaba barabizo filime zo ngaho yani baramaze kubona difference tu kandi kujya wabonye filime Nsoro imeze ni nako ijya filime iyo filime zoganga imeze tu mugende mirabira ryoshe cyane man wagize copy oya apana nkuko abo mvuze basi system ukuntu filime zikozemo yani zishaka kumira cyo kimwe tu bagende bayirabi yani ni revolution low to high yani ni kuva hasi tugenda tu apana kuguma ngaha mu Burundi gusa dushaka filime zacu yani zijabuka imbibe nyene biryohe mane kugira ngo natwe nyene isura yacu ya maresi hinduke tu nivyo ne tuba twifuza apana ngo mupfakazi ngo mukaso nazo zigaye kandi nazo ziryohe je navuze ziya filime zizaryoshye kandi zifisa abo ziryohera mugabo nizo ngaha nyene wacu mu Burundi tu je navuze ati rero yani high level tu ugerageje ndiko ndara dusa nabarangiza antuka ugerageje kuraba ugwaruka gigiye ugwaruka muri generation yawe banda 20 canke n'abayirenze ubona bakora gute kugira ngo biteze imbere nkuko bivuga turabe tuduge tuva hatuja handi bakora gute kugira biteze imbere okay mbo twebwe aba nkanje basi nivuga ku giti canje nabo nzi neza nkatwe twiyita in Vietnam jewe navukiye ahantu bitwa Smallville mu ntara ya Muyinga tu niyo navukiye mu Rugariye sasa rero twebwe intego yacu twebwe ubundi nyene twihaye amategeko yacu tu tuvuga ati twebwe man ntituzokwigera na rimwe ducika intege never ntituzokwigera na rimwe yani ducika intege tu
nta munsi numwe tuzokwiga duhagarika gukora ngo ni kubera turushe, ahubwo tuzohagarika gukora ariko duhejeje gukora icyo twari ko turakora. Ubundi twebwe yani hako twocika intege twofuma ducika ibindi bintu tu, navyo mvuze ivyo twocika mugabo hako ducika intege twebwe twofuma ducika ibindi bintu tu. Twebwe twihaye intego zo kugera ku byo twarondeye kuva kera man. Je nari mfise ishavu, yani twebwe twari dufise ishavu rikomeye cyane man, ku buryo bwaho jewe ubwa mbere kwanza nari mfise ishavu ryo kuba umusani n'iryo kuba umuririmbyi, niyo mpamvu ubona ibintu nambaye mengo nirukuye mengo ni y'aba star man. Je nari mfise ishavu nyene novuga jewe ku buryo bwaho n'indirimbo ya mbere twebwe jewe nasohoye. Ubundi je mfise indirimbo zibi, indirimbo ya mbere nasohoye twari recordingije telefone mugabo dukoresha ama application tugenda turafatafatanya amajwi tuyikoresha telefone man, ariko kubeki intego yacu man bava twebwe twofuma dukoresha telefone mugabo dugere ku ntego yacu tu. Filime ya mbere twe twasohoye ya mbere twasohoye muri 2017 twayikoresheje telefone duhamisha telefone man. Bava twebwe intego yacu tu kina filime dukine filime zimeze neza man, ariko kuba atababugo tuvuga twe dufuma dukoresha telefone mugabo intego yacu tuyigere kutu mera nyene ivyo twihaye tubishitse ku man. Niyo mpamvu rero twebwe niko ndavuga rero gwaruka tirukora gute gwaruka twebwe kuntu dukora nyene dukora mu mpande zose zigiye zitandukanye, ko twe twise imvyeti bisigura hasira ku bantu batabizi. Twe twise hasira yani uburyo umuntu akora ibishoboka byose mu nzira zose yani zishoboka kugira ngo agere yani ku vyo ashaka tu. Niyo mpamvu rero twebwe dukorana ingufu zose zigiye zitandukanye, niko twebwe dukora imvyeti nyene ya aba hustlers aba hustlers aba imvyeti rigerageje kurabugwa ko nga mu gihugu cy'u Burundi ubona bariko bakora genre bariko bakora nk'abategura akazi zakabo cyane nyene barindiriye bakora babayeho nk'abazopfejo ya ubundi abo n'ubundi tutegeza kuba nk'uzopfejo tu. Ugomba kuba nk'uzopfejo man, kubera uzi neza ko uzofa ejo. Ubaze nk'ubu nkawe bakubwiye ati wewe rero nyene nk'umwijiro tu nk'umumarayika nka Gabriel akazakakubwira ati wewe uzofa ku munsi w'ejo, kandi ukabona nyene ati ni marayika n'umumarayika ambwiye nzofa ejo. Wewe woca ukora ikintu nko kuri uwo munsi bavuze usigaje amasaha 28 woca ugenda nko mwisengero ugasenga ugafasha ugira ibintu nyene vyiza cyane tu. Sasa natwe tutegezo kuba nk'abazofejo man, twebwe dukora ikintu tuvuga ati sinzi ejo ngo bizoba yani bimeze gute. Twe tuba tuzi ko umwanya umwe wose dutegezo gupfa, ugwaye utagwaye ushobora kugera ngaho ukagongwa, yani ibintu byinshi tu ugasanga urapfuye tu. Sasa rero niyo mpamvu twebwe ubundi atanzozi nini cyane dufise, ahubwo twebwe tuvuga ati ejo tuzokore gute. Niyo mpamvu je wumva mvuga ati me I'm doing better than I was last year, then it's me versus me. What I'm looking for is what I deserve. Nabivuze muri intro gira kubera nabivuze nyaruka ngira abantu ntibavyumvise. Yani jewe nkora cyane gusumba uko nakora mu mwaka uheze. Ni jewe nanje yene, it's me versus me. Ni jewe wakubu nanje wa past. What I'm looking for is what I deserve. Ico ndiko ndaronda nico nkwiriye tu. Niko twemera mani nyene niyo kuraje twiha nyene twebwe. Dukora nk'abazofeje kugira ngo nyene dukora ibintu fast nyene kubera ntituzi ejo tuzobaho aho ntituzobaho aho next year tuzobaho aho ntituzobaho nyene tu. Uyu mujene abana ni hatsayi ces enfants ni mubashaka voilà nibaze ko twovuga twe n'uyu mujama ntitwoheza nivyo nyene yankuye muri muda anzana mu bintu vyakira dukundana gutse ndamukunda we n'umuntu turakundana turikundaniye turapendani mimi nampenda lakini yeye yani kumbe hari imbere y'abantu oya mani jewe ndi serious man iyo mudemu maze ndamukunda nkunda tu umuntu ndamushikira ndamukunda mu muga wiwe ndamukunda ukuntu yibeshaho ndamukunda like since urundi rukundo ugondi gose ni no sense ivyo ni ibintu biba biza bikabaho hama bigahera ari ukukunda mukunda je ndamushikira ndamukunda urukundo ru serious kozi yankundu z'amakurashe zose ntiziba ziri serious no mose murakunda nje mugahebana aho uno ndamukunda ko c'est l'un des jeunes bakora cyane bategura akazi kabo ivyo mbashaka murabizi yuko ariyo niyo ntego yanje kubona abajene bose bakora cyane kugira ngo bashobore gutegura akazi kabo voilà
nibaze ko twavuga byinshi twoheza undi musi nzomugarukana asubira duteramishe yari inshuro ya kabiri tunga bose yanindeza n'inshuro ya gatatu nzogaruka kubera bwa mbere nakuranye na Diko ya nibaze ko abakunzi bacu abafamilia bacu abantu bose bagize subscribe niba bari muri famille uko utagize subscribe ntushobora kuba ari muri famille kurumva abari fresh muri fresh TV ibintu ni fresh vraiment. Okay, sawa ni neza cyane tu mbwira fresh TV abandi muri fresh TV kuri fresh TV ibintu ni fresh vraiment. Ndababwire yego ndababwiye gute bambwiye ati kuri fresh TV ibintu ni fresh vraiment. Ya okay mbon kuri fresh TV yene Lynca ibintu ni fresh vraiment. Ibintu ni fresh vraiment. Vraiment. Yeah, it's good. Hama maze je ku bantu batanze nkora ibintu byinshi cyane MC. Jewe ndi MC nkora ikiganiro bitwa Animation Time, documentaire mani nziza cyane zimeze bien sana amakuru acukumbuye gica kuri YouTube channel yanje yitwa Updish Empire. Niyo filme zoganga ndakubwiye niho uza kuyisanga to Updish Empire. Nimba utatu na subscribe, you miss this, you miss out. Actually, asante sana. Alhamdulillah ndashimira Imana kuba yani ubungeze ahantu abantu bambwiye nsa neza. Nintambwe kuyindi. Okay. Nintambwe kuyindi. Ni wakora n'ubundi uzokuma usa neza cyane. Nambaye ibintu so bandanye. Ibyo nzo kwaza hanyuma. Murakoze cyane rero ndabakunda cyane. Ndabakunda namwe ni mu nkunda kugira tuzi dukundane uko ukunda utagukunda vraiment ni nko gusesa amazi kwibuka. Kamera iki kiyato uza ukige kamera ukibereke cyane musana. Kamera kubaye uko muri marke y'icyo kiyato ntibaturisha. Voilà. Neya nayi kuduza nka kibere. Bye bye. Okay, ciao. Muga gusama zeje ashani hatsari mvuye mu kiganiro mbabaye kubera uyu mdewe munyene ivyo navuze nari serie kandi turabibandanya. Turapendana okay kabusu hapa. Bye bye. This is Flash TV. We shine to progress.